mu ntango y'ijambo ryiwe nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yabanje gushimira Imana mushobora vyose, yo mukozi wa mbere yatunganije ibiboneka n'ibitaboneka, ikaba ari nayo mukoresha mukuru wacu yatugize ico turi, ikaduha iyerekwa, akazi, intumbero n'insiguro y'ubuzima bwacu. Tutari kumwe nayo nta kazi twoshobora, nihabwa icubahiro imyaka yose. Ejo hahise twarashitse kuri ya tariki ya mbere Rusama, aho Burundi bwifatanya n'ibindi bihugu mu gihimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi. Mu Burundi uyu munsi twawugize umunsi mukuru udasanzwe, kuko dukeneye gukora cyane ngo twirihe umwanya twataye mu bihe bigoye Uburundi bwagiye buracamwo. Ni umunsi mukuru twebwe abarundi dusanzwe duhimbaza, twongera dukengurukira Imana kuko ariyo iduhamagara ubuhinga, ubwenge n'ubukerebutsi ngo dutunganye ivyo yadutoranije. Ku izina ry'urwego nshingwabikorwa w'igihugu no ku izina ryiwe nyene icubahiro umukuru w'igihugu yarifurije abakozi bose umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi. Yifuje ko wobabera umunsi mukuru w'akanyamuneza, umunsi mukuru wo kubona imbere kugira ngo dutere iyindi ntambwe. Banyakubahwa mwese, uyu munsi n'akaryo keza ku bakozi n'abakoresha ko kuzirikanira hamwe ibyo twaranguye, ingene twabiranguye n'ibikenewe guhinyanyurwa kugira ngo dutere iyindi ntambwe mu kugwiza umwimbu. Nico gituma icivugo cy'uyu munsi ari nacyo tuzirikana muri kuno kwezi kwa Rusama cashingiye kuri ingingo ngo igikorwa cyose kibonekere ku mwimbu, umurundi wese aroranirwe. Igikorwa cyose kibonekere ku mwimbu, umurundi wese aroranirwe. Erega nivyo, umuntu ntiyororanirwa atagira umwimbu yikorako. Kongereza umwimbu ni ijambo nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yari amaze iminsi aganira ko n'abarundi. Uno munsi kukaba ari kunoganza ku buryo budasanzwe biturutse ku mvo zibiri nyamukuru. Imvo ya mbere ikomoka ku vyo twebwe nyene abarundi twibonera. Igisata cy'igihugu gikurikirana iterambere ry'Uburundi, Agence Burundaise de Développement Kinofinofi, cyaraye kitugabishije kitwereka ko abarundi tuguma dusuma ivyo abo mu bindi bihugu bihinguriye, natwe tutiyumvira gushorera hanze umusesekara w'umwimbu wacu. Ivyo bigaca bituma ifaranga ryacu ritaduga agaciro. Bisubiye, imvo igira kabiri yatumye nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ashimikira kuri ico civugo, nuko vyibonekeza ko tutimenye ngo dukore tugwize umwimbu, bishoboka ko twobura shinge na rugero tugasigara twifumbereje. Ivyo tubifatira kubimaze iminsi biba kw'isi, aho ingwara zitari bwaboneke zugaranye ibihugu vyose, gusumira hanze bikaba ingorane. Biriko kandi biribonekeza ko n'imishamirano hagati y'ibihugu vyo kw'isi bihindura ukuntu abantu tubaho, kandi ugasanga ibihugu bifise
isaganirizo rito ngo bihangane n'ikena ry'ibintu, ngo bihangane n'ikena ry'ibintu. Muri uno mwaka w'ibihumbi 2022 rero umunsi mukuru w'abakozi n'akazi ushitse mu Burundi no ku isi yose. Turi mu bihe bigoye, twari tukiriko turagwanya ikiza karanda c'umugera wa corona, none haciye haduka intambara ihindura byinshi mu guhanahana ibidandazwa ku isi kubera urusobekerane n'urufatangane rw'imigenderanire, urudandazwa n'ubuhinga ku isi. Ibintu biriko birabera ku birometero byaba 6,000 bica bihindura ukubaho kw'abarundi, bigadusigamo imvune, bigashobora no kudusubiza inyuma ku ntambwe twari tugezeko. Uyu munsi rero nakaryo kabereye ko kwibaza, kuzirikana no gutorera inyishu kandi zibereye igihugu cacu ku bibazo byari bisanzwe biduhanze hamwe n'ivyadutse. Ntibibereye ko ibiriko biraba ku isi biduwikira tukavyakira uko nk'ibiwiji, ariko kugira ngo tumenye ingene twivyukiranya, dusubire turabe neza mbega tuvuye he, twari tugeze he, imigambi twariko turubaka ni iyihe, mbega twokwita ko umwikomo ko tutavyiteguriye ngo bidusange tumeze magabo. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu arakeza yongera ashimira abarundi bose ku butwari berekanye mu kubuza ko ikiza coronavirus kidutesha ikivi. Mwarahabereye abagabo, murerekana ko icyo umurundi yitumye kitamunanira. Ibyo vyerekana ko dufise umwitwarariko ku bikorwa, ko hagize ikidutesha gukora twoba duhomvye. Nuwo mwitwarariko utuma rero umwimbu wiyongera. Ntibibereye rero ko mu bihe turimo ducika inkokora ngo dusubire inyuma nk'ibirenge kubera ko tubuze iki canke kiriya bitewe n'ibiza bidushikira, ahubwo turabe ingene ibihe turimo twobikamisha iterambere ridafatiye ku kuzimba bene wacu, ariko rifatiye ku kugwiza ivyo dushora hanze, kugira ngo natwe naho ibintu bizimvye dushobore kuzana ivyo tutihungurira hano iwacu. Banyakubahwa, batumire bayire bakozi bakoresha shengero mukoraniye hano, dusimbize turabire hamwe uruhara rw'umwe kugira tube mu gihugu twese turoraniwe muri vyose. Ikiruta ibindi ni ukuba umukozi, umwe wese akikora kuvyo yabiriye akuya. Bavukanyi, kwitwa umukozi n'iteka rikomeye. Mbega iryo teka ni kuki bamwe barironka abandi ntibarironke? Inyishu y'iki kibazo iri muri iki kibazo gikurikira. Mbega none hari umuntu Imana itahaye ingabirano? Mbega ga yemwe, hari umuntu koko Imana itahaye ingabirano? Tubimenye neza kandi tubizirikane, kuko hari abahuba bakavyihendako. Umukozi si ukorera igihugu, ishirahamwe cyangwa uwikorera ivyiwe. Umuntu wese akora ikintu kikamuha umwimbu umutunga ni umukozi. Nicyo gituma
tunegura umuntu yicara aho imyaka igahera iyindi kaza ngo arindiriye ko bamuha akazi. Hari n'abivugira ko badakora kuko badatonda ku kivi cy'igihugu canye kwa senaka ngo bahembwe ukwezi guheze. Nyene icyubahiro umukuru w'igihugu yaraduhishuriye atubwira ati kurya tuvuga ko ubugabo bwihabwa nitumenye ko n'akazi karihabwa, nitujijuke rero. Aha iwacu ni ibintu bigaragara, ubuzi bwinshi abantu baburengana babubona canye batabubona. Aha ni kubera kubugaya. Akazi n'igikorwa cyose kivuye mu bugwaneza, hanyuma umwimbu uvuyemo ukaguha kubaho neza. Nihagire rero igikorwa twirengagiza kiretse ubusuma n'uburozi. Ariko uyu munsi ushitse dushimishwa nuko biboneka ko abarundi bariko baragira umuzirukanyi ukanura, naho hakiriho abahumaguza. Umuntu yiyumvira niwe agira iyerekwa, umuntu yiyumvira niwe agira iyerekwa. Abantu batanguye kwiyumvira icyo bazokora bakiri ku ntebe y'ishure barererwa, kuko baba batanguye imikenyuro yabo hakiri kare. Si ku ntebe y'ishure gusa biyumvirira imikenyuro, inshabwenge zikomeye ziyumvira ingene zizotunga ubuzima bwabo bakiri bato. Mbere ahanini ishure niryo kugurura amaso kugira nawe uvumbure rwawe. Umuntu arigira no ku bandi bigatuma atera imbere mu bushobozi. Nico gituma Sebarundi ahamagarira umurundi wese kuguma araba imbere kugira amenye icyo ashaka, kuba muri kazoza kiwe, akishiramwo mu muzirikanyi ko kazoza kiwe katari mu minwe y'abandi ahubwo kari mu minwe yiwe. Gutyo acamenya ko atawumwiyumvirira, kuko uwo yari yiteze nawe ariko yiyumvira ivyiwe. Umuntu atiyumvirira ubuzima bwiwe asaza ashonje, kuko aruhira ku mukozi w'abandi aho kwiteza imbere agateza imbere shebuja. Muraba muvyumva. Ariko nyene icyubahiro mukuru w'igihugu avuga ati ndaguye ndagarutse. Birashika hakaba n'abantu bakorera abandi kubera babuze uko bagira, mumbure kubera uburyo bwo gutanguza umugambi wabo babukenye. Bisubiye n'abafise imigambi barakeneye abahinga babinonosoye kugira bawushire mu ngiro. Nico gituma umukozi n'umukoresha ari magiriranire, mbere bose ni abanyamitahe mu mugambi. Bimeze uko rero ni ngombwa ko nyene umugambi n'umukozi mu mugambi bakora bumvikana, ntihabe umuja na sebuja. Umukozi nakore ashize ku mwete kugira umugambi wunguke, kuko iyo bungutse batera imbere bose. Ariko hariho abiyita abakozi ariko mu by'ukuri biboneka ko baje kurya ibya gusa. Abo ni bamwe ataco bashoboye ariko bagashaka aho bicara kandi bagahembwa. Ntibashire agati mu ryinyo ngo bazokwama batega amaboko badashoboye gukora. Burya nuko batarisuzuma neza. Nta muntu n'umwe abuze ico ashoboye. Barafise umutahe ngendanwa Imana yabaremanye.
ubuzima, umutima w'ubwenge, isi n'ibiri kuri yo byose. Nibamenye ko nabo babakoresha bataba bashoboye byose, ahubwo baze barabigira ko inzira baciyemo. Gutyo ku bikorwa haca haba nko mu isomero rizogusohora nawe ukikorera ibyawe. Bene wacu, reka tubivuge tubisubire. Turiko turavuga ko ibikorwa ari byo bigira iterambere ry'umuntu. Ntitwibagire kandi ko n'igihugu gitezwe imbere n'ibikorwa by'abantu bakibamwo. Igihugu ntigiharanira inyungu nyishirahamwe, kuko inyungu yacu ni ubuzima bwiza bwa bene gihugu. Haciye iminsi hari abarundi batari bake bidodomba ku gihugu cyacu cyataye iteka kubera ubukene gifise. Birumvikana kuko abene gihugu n'abana mu muryango. Ntawonezerwa yumvise hanze bavuga ko mu muryango wanyu muri aboro. Kanatsinda umugabo yubahirwa ingende mu rugo iwe hifashe. Uburundi bukenye n'abarundi icyubahiro cyabo kiragabanuka, naho iwawe woba uharura ibitagenda. Naho rero nuguhagarara tukaraba neza ibyo ari byo. Sivyo imbeshere, Uburundi burakenye, ariko si ubworo nyakuja. N'ubukene bushobora gukira umwanya uwo ari wo wose, kuko byose bituva ko twebwe abarundi. Igikenewe ni ukumenyesha amahanga ko Burundi ari igihugu kimera, mu kubereka ibyo cimbura, kugira babibone babirabira ku mwimbu igihugu gifise. Uwo nawo akaba atahandi ubonekera atari mu biri mu kigega. Amakori dutanga mu kigega cy'igihugu n'ingene bene gihugu babayeho muri cyo, nibyo byerekana uko igihugu cifashe. Kugira ngo biboneke ko Burundi bwifise, dutegerezwa kuba dushoboye kwiyubakira amabarabara, kubaka amashure meza, gutanga amatara n'amazi, kubaka amavuriro, ndetse tugafata neza abarundi biyemeje gukorera igihugu, gutyo nabo baroranirwe. Ibyo nabyo ntibishoboka tudatanga amakori, ayo nayo akaba ava mu mwimbu w'ibikorwa byacu. Murumva ko ari uruhererekane ruguma rugaruka, igikorwa iterambere igikorwa. Kandi igihugu kigira mikoro yo gukora ibyo navuze hejuru. Ni ngombwa ko duhingura itunga kama Imana yaduhaye. Ivyo navyo bisaba kandi ko tuba dufise incabwenge z'abahinga babinonosoye. Nicyo gituma inyigisho z'ubuhinga ari nkenerwa mu iterambere ry'igihugu. Ariko murumva ko n'ubu aya masomero atokubakwa bitavuye mu bikorwa byacu, kandi nayo mahinguriro nyene atangurwa n'uburyo buvuye mu makori y'abene gihugu. Ndetse n'abigisha ntiboboneka ataki igihugu kibasahiriza mu buzima bwabo. Ngo karahara mu ruganda ntibacura. Umwene gihugu aguma asabwa gukora kugira aronke ubuzima, yongera ateze imbere igihugu cyamwibarutse. Umurundi wese agize uruhara mu iterambere ry'igihugu, akamenya ko kugira igihugu gitunge biva kuri we, kandi ko igihugu gitunze azohakura kunguko, nta nkeka igihugu kizohindura ishusho. Ni muri iyo ntumbero
mu nyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu, nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yahinduye umukenyuro agashira ingufu ku mirwi y'abantu yahisemo kandi yitondeye nk'abakenyezi, urwaruka, incabwenge, abarundi baba hanze y'igihugu n'abandi. Aha ni ukugira ntihagire usigara inyuma mu bikorwa, kugira igihugu cyacu kigira iteka mu yandi mahanga. Ntihagire rero uvuga ngo igihugu nikimenye kikumenya kuko nawe wacibutse, kikumenya kuko nawe wacibutse, kuko kiguha nk'ubwo wanzuye. Kugira igihugu cyacu kigira iteka mu yandi mahanga. Ntihagire rero uvuga ngo igihugu nikimenye, kikumenya kuko nawe wacibutse, kuko kiguha kuko wanzuye. Atacu wazanye ntacu wakura. Aha nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu yaramenyesheje ko azi ikibazo uwo ari we wese aca yibaza, kubera kahise kacu kabi mu gutunganya itunga ry'igihugu. Muti kugira ngo dutange amakori dukeneye intwari ibereye ishobora kubungabunga itunga rusange igakora ku neza y'abenegihugu bose. Ivyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu akaba yaraye abibemereye, kuko mubivuga ko rumwe, kandi murazi ko ubu burongozi abereye umuyobozi bwagize intwari ibereye, umuheto w'urugamba wo kurwanya ubukene. Nawe turazi ko atawo kwemera bazana umwimbu mu kigega rusange ngo hanyuma uramire abatawubiriye akuya. Nicyo gituma ngaha arakaryo kukuvinira kagohe abakorera igihugu kugira bakore ibishoboka byose, gutyo bakomeza umwizero hagati y'uburongozi n'abenegihugu. Ntihagire uwibaza ngo ntibamubona, ngo yishinge kurya ibyabo yicaye. Abitwa ko bakorera igihugu hanyuma bakarya bicaye nibo batuma batanga amakori bacika inkokora. Uretse kurya iby'igihugu wicaye, ubunebwe niyo nkomoko yo kurya ibiturire, kubera ukeneye icyo amukorera ahitamo kuguhendahenda akaguha agahimbaza musyi, kandi wahembwa kugira umutunganirize. Nimwibaze namwe kuba umwenegihugu yaramaze guha impembo ngo umukorere. Umwaka impembo igira kabiri, niho tuvuga ko igiturire ari umwansi w'iterambere, kuko utwo abenegihugu bari bifitiye duherera mu mifuko y'abantu. Si ibyo gusa, ubunebwe mu bakorera igihugu ni inkomoko y'ubukene, kubera abenegihugu aho kuja ku bikorwa birirwa bicaye aho indongozi zikorera hanyuma bagataha uko. Uretse nuko kwirirwa banamye hagera kuronka inyishu bakabarenganya, bigatuma bazembagirika baja kwitura urwego rwo hejuru. Murumva ko umwimbu wacu uba ugabanuka kuko bataronse umwanya wo gukora. Ikindi kizira ku mukozi w'igihugu ni ugusesagura canke kunyuruza itunga rusange. Twomenya ko ari iryo tunga tuzeye kiterambere, ko kizira rero ko rija mu mufuko w'abantu bamwe. Iryo tunga rinyuruzwa canke rigasesagurwa n'uruhombo rukomeye, ni kimwe mu mvo zituma abatanga kori badebukirwa, kuko babona ata kamaro ko gutanga ikori.
bagaca ndetse batangura gucisha ubutunzi bwabo mu kinywabi kuko batabona akunguko batanze ikori. Nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cacu arazi ko iyo leta iri kuragwanya ivyo byose yavuze, hari abo bikomeretsa ku mutima kuko bari baramenyereye kugabangana itunga ry'igihugu. Nico gituma ivyo yavuze biraba abarundi bose, baba abakorera igihugu baba n'abikorera ivyabo. Muri aba twovuga bahawe ubutare bagashora hanze, bagurisha bakishira mu mifuko yabo, canke abahabwa amasoko ku biciro vy'umurengera. Abo bose bomenya ko iyo ngendo ari ituma igihugu kiba gikene. Umunsi bazobihagarika, umwe wese akarya ivyo abiri yakuya, igihugu gizotera imbere. Muri iyo ntumbero twame dufise kumuzirikanyi ya ngingo ngenderwako ngo umwe wese azana ubushobozi bwiwe, umwe wese ahemberwe ivyo yakoze. Mbere niyo ngingo igiye kutugenga cyane cyane twebwe abemeye gukorera igihugu mu ikoreshwa ry'uburyo buzohora butangwa uko umwaka utashe. Tubeho tubizi ko kuva ubu ibwirizwa rigenga uburyo ibisata by'igihugu bizokoreshwa rishingiye ku ntumbero yo guha uburyo ibizokorwa, kandi ko ku kiringo cyose imbere yo kongerwa ubundi buryo igisata cyose kizobanza kwerekana icyo uburyo cyaronse ubwa mbere bwakoreshejwe. Ibyo biraba ibisata byose by'igihugu, byaba iby'inzego nkuru cyangwa mu makomine. Ni nk'uko igisata cyose cy'igihugu gitegerezwa kwerekana amahera yose cinjiza n'ingene ayo mahera azokora. Muri make dushaka ko amahera yose aboneka mu kigega cy'igihugu, kandi ko yose akora ivyo abenegihugu bakeneye. Muvyumva bije zojana n'amaprograme mu buzima bwose bw'igihugu. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu yarayateye akamo abo bose bafashanya na leta mu bijanye n'iterambere ry'abenegihugu kuyifata mu mugongo mu kwemera kujana nayo muri iyo nzira. Abarundi twifuza abadusahiriza kugira dutere imbere, tureke kubaruhisha imyaka yose. Twihaye intumbero yo gukura amaboko mu mpuzu, tugwize umwimbu, gutyo tubone utezurira abama na ntaryo bafasha Uburundi kwisununura, ariko bukaguma hahandi nka babandi. Ni muri iyo ntumbero twaharashe tukabona aho twohera araha mu burimyi n'ubworozi. Bene wacu, mu byo dukora byose tuzirikane ko uburimyi ari ryo rembo ry'iterambere mu gihugu. Uburimyi nibwo butunze ubuzima bw'abantu bose kuko nibwo bubagaburira. Uburimyi nicyo gikorwa ca mbere gitanga akazi kuri benshi. Iyo ugize umwete mu kurima uraronka umusesekara ujana ku isoko. Umuguzi nawe ababaye nk'umukoresha kuko umuha umwimbu nawe akaguha amafaranga twokwitiranya n'impembo. Uburimyi rero tubushyira mu bikorwa bihambaye bituma abantu benshi imifuko yabo ibomboka bagaheza bakikenura. None rero
nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu arasaba ko atamurundi ashitse mu bigero yobaho atagira karima kugira ngo dufungure ibyo twirimira, hanyuma umusesekara tuwushore mu yandi mahanga, gutyo turonke ya mahera mvamakungu atuma natwe dusuma ibyo tutihingurira. Banyakubahwa, batumire bahire, bakozi bakoresha shengero mukoraniye ngaha, mu myaka yahera umunsi mukuru w'abakozi n'akazi wahimbazwa ku buryo butandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Mu makomine yo mu gihugu hagati wari umunsi mukuru wo guhaya ibyo abantu baranguye, umwimbu n'ubuhinga. Mu bisagara bikuru bikuru by'igihugu icyaza imbere ni kwaba guhaya umwimbu, kuko abaserukira amashyirahamwe y'abakozi babona ko ikiza imbere ari ugushikiriza akababakiye, bakerekana ibitagenda neza kandi basaba leta akarusho. Uwo munsi wamengo no kwidodomba, no kwidoga, berekana ko igihugu kibariye, mbere uwabirabira hafi yabona ko bariko baratabaza. Twamumvise hano uwaserukiye abakozi, ariko twashimye uwaserukiye abakoresha ko twumvise ko byinshi yabishimye. Ni byiza cyane aho tugeze ubu, ntibikabuko. Ubu turi mu gihe cyo gutegerana, kuko igihugu ni twebwe tukigize. Hageze aho dusuzuma ahubwo ingene umugambi w'itunganywa ry'ibikorwa wifashe. Nivyo mu bikorwa icyo dushyira imbere mu ntumbero ni umwimbu, ariko n'uwo mwimbu kugira ngo uboneke hategerezwa kuba hari ukwizerana hagati y'umukozi n'umukoresha. Iyo habaye kutumvikana naho baritura uwubumvikanisha atawukoresheje ingimba. Nicyo gituma inzego z'igihugu ari kirumara mu gutunganiriza abakozi n'abakoresha. Ibi rero bituma twibaza uruhara rw'inzego z'igihugu mu gutunganya ibijanye n'akazi. Tubanze turabe icyo ari cyo umukozi n'umukoresha. Umukoresha niwe nyene umugambi, agahamagara umuhinga kuwushyira mu ngiro. Uwushyira mu ngiro ni umukozi. Abo babiri bafitaniye imigenderanire cyangwa amasezerano ikomeye, kuko badashize hamwe umugambi ntacuvamwo. Umugambi nawe utunguka ntacyo ubumaze, nyenewo ahitamo kuwuheba, acaheba n'umukozi. Ishyirwa mu ngiro ry'umugambi ritegerezwa kuzanira inyungu umukozi n'umukoresha kugira ngo bose bunguke. Nyene umugambi arindiriye inyungu iva mu mwimbu, umukozi nawe akarindira impembo. Iyo umugambi ukozwe nabi, bombi baba bahovye. None abakozi n'abakoresha ubwo bavyumva kumwe? Ubwo umukozi ntashaka ko naho inyungu itoba yabonetse ahembwa mu mutahe, canke nyene umutahe wewe ntashaka kwirundira inyungu akibagira abayirondeye, canke kugushaka inyungu y'umurengera ntakoresha abakozi akavuna mafyigo, impembe ikaba inica ntikize, kandi abakozi bahebeye ko amagara yabo yose. Ibyo nivyo bibazo abakozi n'abakoresha baba bakwiye gusuzuma kugira ngo urunani rwabo rubemwo impore.
kugira ngo bigende neza rero ni ngombwa ko abakozi kubera ubwinshi bwabo bagira ishyirahamwe kugira bashobore kugira ababaserukira ku munsi iyo babona ko hari icyo boshikiriza. Ariko ngahanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu arakebura. Aya mashyirahamwe y'abakozi sayajejwe guharanira inyungu z'abakozi gusa, bategerezwa kuguma basuzuma atari gusa ibabangamiye mu bikorwa, ariko bakiga n'ivyotuma umwimbu ugwira mu bikorwa bajejwe, kuko harimo no gucungera ibungwabungwa ry'ubutunzi mw'ishirahamwe kugira ntirihenuke ngo batahe zirayoye, kandi ariho bazeye uburaro n'uburamuko. Bahamagariwe nanone kwama bashira hamwe abakozi n'abakoresha bagakora bumvikana. Iyo habaye amatati nabo bakitura inzego z'igihugu kugira zibumvikanishe. Ni ngaho uruhara rwa leta ruca ruboneka mu bijanye n'itunganywa ry'ibikorwa. Ubwa mbere nuko inzego z'igihugu zitegerezwa gushinga amategeko n'amabwirizwa ngenderwako mu bijanye n'akazi kugira ngo akinga amatati ashobora kuvyuka hagati y'umukozi n'umukoresha. Ayo mategeko yisunga ibijanye no kubahiriza abakozi ahanini, kuko kenshi usanga abakoresha bashaka gufata abakozi nk'abaja babo. Ariko kandi amategeko niyoreka no gukingira amashirahamwe kugira ngo abakozi ntibabe abakora bicaye ngo bahembwe mu mutahe ataco binjije, kuko impera n'imperuka ishirahamwe ryohenuka. Ubwa kabiri, inzego z'igihugu n'umuhuza hagati y'umukozi n'umukoresha mu gihe hadutse amatati. Nico gituma dukwiye gutegera akamaro k'amashirahamwe y'abakozi bakorera mu bisata by'igihugu. Tubanze tumenye ko igihugu atari ishirahamwe ry'umugwi w'abantu, mbere twovuga neza ko igihugu atari umukoresha ahubwo ni uwutunganiriza abantu. Birumvikana rero ko abakora mu nzego z'igihugu bafise ubutumwa bwo gufasha amashirahamwe y'abantu gutunganya ibikorwa mu mwumvikano hagati y'umukozi n'umukoresha. Tuvuge rero ko amashirahamwe y'abakozi bo mu bisata bitandukanye ari yamenya ko abakozi bakora amashirahamwe asa nayo abo bakozi b'igihugu bakoreramwo aribo bazi neza icokorwa kugira ngo ayo mashirahamwe aramira abakozi bayo, kandi n'abakozi bayo bakore bunguka. Ishirahamwe ry'abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu nibo bafasha inzego z'igihugu gutorera umuti abakozi bakorera mu bitaro ibicanye biriya. Nabo mu gisata c'inyigisho niko kuko bategerezwa gufasha inzego gutora umuti mu mashirahamwe afise amashure. Muri make ayo mashirahamwe siyo abakwiye gusaba inzego z'igihugu kuko nabo bazikoramwo, ahubwo aba ashikiriza uburongozi bw'igihugu ico babona cokorwa kugira mu gihugu hatunganywe neza ibijanye n'ibikorwa bitandukanye. None ubwo niko bimeze. Ngishirahamwe ry'abigisha rihora rishikiriza ubushikiranganji bw'indero icokorwa kugira urugero rw'ubumenyi mu bana bigishwa ruduge. Cyane ubwo baraja hamwe n'ubushikiranganji bw'indero ngo berekane isuzumwa ry'ingene abigisha bamerewe ku kazi,
kabo n'inyishu botora ku bibazo baba bafise. Ako ni nk'akarorero nyene icyubahiro umukuru w'igihugu yatanze kugira ngo amashyirahamwe y'abakozi bakorera mu bisata bitandukanye amenye icyo ajejwe gukora, kuko byaribonekeje ko abayagize hari aho bibagira uruhara rwabo imbere y'abenegihugu, bakibagira ko ari abakozi baserukira igihugu, hanyuma bakigira abari inyuma bajejwe guhangana n'igihugu baserukira. Murabyumva, mubizirikane. Ubu rero nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu arifuza cyane ko twohindura ivyiyumviro vya kera vyatubuza kumenya uwo dukorera, hanyuma twumve ko dukorera igihugu duserukira kugira bene igihugu batera imbere mu buzima bwabo. Mu kubishimangira yaravuze ko uwukorera leta ni ukuvuga igihugu ntiyaje kurondera kwiteza imbere, yaje kurondera guteza imbere ubuzima bwa bene gihugu. Abo nabo bateye imbere baraheza bagateza imbere itunga rusangi, mbere n'ikigega cy'igihugu ari naco kigaruka kigateza imbere abene gihugu bose n'abakozi ba leta barimwo. Nico gituma leta yashize imbere gukomeza kuja inama kugira ngo tumenye ingene twifata mu bukene canke mu butunzi bwacu ata guhishanya. Muri iyo ntumbero nyene leta ikaba ishima ukuntu iriko irakorana n'amashirahamwe y'abakozi bakaganira baje inama n'ingingo igihe cyose bikenewe, na cyane cyane kuvyo kera leta yakora kigasha nk'ingene yotunganya impembo y'abakozi n'ibindi. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaramenyesheje ko asubiriye kubizeza ko iyi ngendo yafashe itazosubira inyuma. Leta n'amashirahamwe y'abakozi bazokwamana ntaryo bicarana, ibihari bitunganirizwe hamwe ku neza ya bose, atabihari naho babimenyere hamwe bavyakire kumwe. Noneho iyo abagiye hamwe bamenye ko bose bakehaniwe, niho bagira ingoga zo kubirwiza. Igikuru nuko baba basenyera ku mugozi umwe. Aha duca twumva akamaro ko gukora ngo abene gihugu bagwiza umwimbu. Ni twebwe abakozi ba leta dutegerezwa gukora uko bishoboka byose kugira ngo abene gihugu bikorere ivyabo, batunge kandi batunganirwe. Iyo umwimbu wabaye muke mu gihugu, twebwe abakozi ba leta ni twebwe tuba dukwiye gutangura kuririra bene gihugu aho kwiririra ngo dushaka akarusho ku mpembo. Iyo umwimbu wabaye muke mu gihugu, twebwe abakozi ba leta ni twebwe tuba dukwiye gutangura kuririra abene gihugu aho kwiririra ngo dushaka akarusho ku mpembo. Aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu ahagaze naha. N'ubu nyene nidushira imbere guhaya umwimbu twimbuye, duhiganwe mu iterambere, hanyuma ikintu cyose kitagenda neza turabe tukiganire, atagusimba inzego kandi atagushikuza, kuko ni mwebwe nyene mujejwe izo nzego. Niyo bibananiye gutorera inyishu, mwomenya ko urwego rwo hejuru mugiye ko rugizwe nyene n'abakozi ba leta. Ico babarushije nuko babarongoye gusa. Icihuta gusumba rero ni ukwitanga tukagwiza umwimbu, kandi twimbuye byinshi tukaronka umusesekara
dushora hanze. Nanyeka ivyo twifuza byose ko bihinduka kandi bizohindukira neza twese, ku neza yacu twese atawusigaye inyuma. Erega itunga ry'igihugu nta handi rigenewe atari mu bene gihugu, na twebwe abakozi b'igihugu turimwo. Ariko rero nidukora umutima utari mu nda, kuko tugeze kure mu iterambere no mu gutunganya itunga ry'igihugu rusange, tukaba tubona ko mu minsi iri imbere twese tuzobona akarusho. Mu gihe leta imaze iriko irakorana inguvu zidasanzwe ngo umunwa wose uronke icyo urya, umufuko nawe uronke amahera, turashima ko abakozi benshi bamaze kumva no gutahura kamo tudasiba kubatera ko gukora imigambi yunguka ikungukira bene gihugu. Ni ruhande y'akazi kabo ka misi yose, abakozi batari bake baratanguye kwigirira imigambi yabo kandi ibasahiriza mu muryango. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu arashima ukuntu indongozi zafashe iya mbere mu kurima no mu korora kijambere, gutyo zikaba imboneza mu kugwiza umwimbu aho bavuka canke aho bakorera. Hakaba hariho n'abariko barashinga udushirahamwe duto duto two guhingura umwimbu. Arashima ukuntu abagwizatunga batanguje imigambi itandukanye, abariko barubaka inganda, amasoko y'udandarizamwo, amazu y'ukwakiriramwo ingenzi n'ibindi. Cane cane turashimira abagwizatunga bamaze kwijukira kungurunani n'amakoperative y'abene gihugu mu kugwiza umwimbu kugira bongere bawuhingure. Nico kimwe n'abariko baribwiriza gutanguza imigambi yo gutanga akazi kenshi, kuko dushaka kubuzi bugwira mu gihugu. Aha nitwokwibagira n'abiyumvira ishirahamwe FOMI rihingura umwavu kugira bene gihugu n'amakoperative bagwize umwimbu. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu arashima ko abarundi benshi bamaze kwiyungunganya mu gukorera mu makoperative. Abantu benshi bakaba bariko baragwana no kuziganya umwimbu hamwe no kurondera isoko. Turashima ko mu mibano henshi bakiranye ugweze integuro yo gushira hamwe amatongo ngo yorohe gutunganirizwamwo uburimyi. Arashima abahingana cyane cyane mu rwaruka bariko baratora ubuhinga buzotuma igihugu cyacu gitera intambwe nini mu iterambere kandi bugatuma Burundi bumenyekana. Arashimira cyane cyane urwaruka rwagiye imbere mu gufata amadeni mu banki yawo bije, kandi tukaba turiko turabigira ko ibitari bike. Arashima ukuntu mu ntara nka zose bitabiriye akamo ko kurima amashamba y'ibirare, kandi aboneye akaryo ko kubavunira urugohe ngo ntibigere basiga isi igaragara na rimwe, bame bitwararika gutera ibiti bibana n'indimo kugira ngo isi igume ifutse yoye kuguma yuma. Ni nk'uko leta igiye kugira ibiganiro n'abafise amatongo yabananiye kurima kugira baje inama ingene ayo matongo atoguma yicaye ngaho, kandi hari abenegihugu babuze aho barima kandi babishashaye. Banyakubahwa batumire bayire, bakozi bakoresha shengero mukoraniye ngaha, ivyo leta ishima ni vyinshi kandi ari navyo bitanga icyizere ko ejo ari heza.
dushingiye kuri uwo mutahe dufise kwera kera incambwenge zidakora mu nzego z'igihugu wamengo ntacyo zifise zoterera mu iterambere abakorera hanze y'igihugu wamengo bobo ntituri kumwe none ubu biriko birahinduka tukaba dushima ukuntu incabwenge z'abarundi na cyane cyane abakorera hanze y'igihugu bariko baraterera bimwe biboneka mu guhindura ibintu mu Burundi haba mu nyigisho haba mu kuzana ibyumviro bishasha gutyo bakaba bariko barafasha mu guhindura ingendo murazi kandi ko n'amazi asumira kwibuye ata amahoro n'umutekano biri mu gihugu nta gikorwa na kimwe twokora ivyo twaravyiboneye ko none aho tugeze ubu turabona ko abarundi bose bagize umutekano umwitwarariko wabo naho intovyi zitobura naho abiziziwe n'imitima mibi atabuze leta irashima cyane ingene abajeje umutekano baguma barikanuye ku mpande zose z'igihugu maze abarundi bakaja ku mirimo kandi bagakora umutima utekanye nimubaha amashiye igikorwa c'abajejwe umutekano abajejwe intwaro ntibahengeshanya kugikamisha bagakora batiziganya ngo abarundi baje ku kivi ari benshi kandi bakorane discipline atawurengera karimba uwundi kandi atawononera uwundi muri iyi myaka ni nk'igitangaza kuko abagize inzego z'inamashinga amateka na nkenguza amateka baravuye mu mirwa mikuru baja kuremesha bene gihugu ku kivi ivyo bikaba ari imboneka rimwe mu Burundi abashinga amateka n'abakenguza amateka ni mwihamashiye leta irabakeje kubona nabo barategereye ko leta nkozi bidasigura urwego nshingwabikorwa rw'igihugu rukoze ahubwo ari igihugu kiri ku kivi nakagohe bakubitiye abahora bicara mu ntebe zabo bakashinga imizi ubu umurundi wese ategerezwa kuja ku kivi atidodomba nivyo mwibonera leta nkozi iriko irakora ibishoboka byose ngo iterambere ry'Uburundi rishingire ku mushinga ukomeye haba mu gushiraho politiki ibereye n'amategeko bijanye haba gutunganya imibano gushasha canye gutegura inyubako zijanye n'ibihe bishasha turimwo nico gituma muri uyu mwaka w'2021 ushira umwaka w'2022 mu vyo leta y'u Burundi yaranguye harimo ibi bikurikira yaratsimbataje irashigikira yongera irasuzuma imigambi y'amakoperative yo ku mitumba ngo abarundi bamenyere gukorera hamwe imigambi y'iterambere yaremeje politike y'imishahara ikuraho ubusumbasumbane mu mishahara y'abakozi ba leta mu kiringo c'imyaka 10 kandi ingingo mperekeza zigiye kujaho imbere y'ukwezi kw'indwi 2022 kugira ngo imvugo ijane n'ingiro iki kiringo c'imyaka 10 leta irazi ko abakozi b'igihugu bakivuga ko byinshi ariko nabo babonye ayo mahera bijanye n'uwo mugambi barabona ko ari menshi ku buryo nawe twokwaka ingurane ngo tubikore ubunyene byotera imvune ikomeye ubutunzi bw'igihugu
ngira ngo abanonosoye ibijanye na politike y'ingene ifaranga rita agaciro mu gihugu barabizi. Nk'ubu igice gisuzumwa nuko ayo mahera mashasha yiyongereye yoba yababa agaciro k'umwimbu twagize uyu mwaka, kugira ngo ingero y'amahera ari mu gihugu ntitose kare ngo umuntu ahava ajana umuzigo w'amahera agiye gusuma intica ntikize nk'uko tutangiye kuvyumva iburaya. Nico gituma nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cacu asaba umurundi wese gukora yivuye inyuma, umwimbu ukagwira. Ntaco buza ko no mu myaka mike yitwoba tubihejeje, vyose biva ku mwimbu igihugu coba kironse. Uko rero umwaka utashe hazoza harasuzumirwa hamwe ingene umwimbu wifashe, hanyuma bigenze neza turabira hamwe ico twokora. Leta irifuza ko abakozi bakora atamyidogo, niho ikivi kiduga, ariko murumva ko vyose bituvako. Iterambere ridukomokako rikongera rikadusubirako, niyo nzira twihaye. Ikindi twomenya nuko uko twiga gutunganya impembo atawuzimvye ubundi, niko tuguma twiga ingene twogabanya abicaye muhira batagira ico bakora, duciye mu kunganira abagwizatunga ngo batanga akazi canke mu gusahiriza urwaruka rufise imigambi no mu bisata bimwe bimwe bikeneye abakozi. Turagerageza gutanga akazi aho bishoboka hose dufatiye ku mikoro igihugu gifise. Nk'uyu mwaka biciye mu murwi w'igihugu ujejwe gutanga akazi, ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi ba leta bwaratunganije ibibazo ku barondezi b'akazi mu ntumbero yo gutanga akazi mu bisata bibiri, arivyo ubushikiranganji bw'indero n'ubw'amagara y'abantu. Abarondezi b'akazi bangana igihumbi bakaba bararonkejwe akazi mu gisata c'indero, hamwe n'abangana 224 bo mu gisata c'amagara y'abantu. Murumva ko leta ibandanye ikora uko ishoboye kugira ngo irondere akazi. Ikinezereje nuko nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cacu yavyikurikiraniriye wenyene kugira ntihagire uhabwa akazi biciye mu biturere canke ka mwana wa mama. Natawushimisha bose yarabonye ko imyidogo yabaye mike gusumba uko vyahora. Ibindi twabamenyesha kandi leta yarangwe n'ibi bikurikira: yarabandanije igikorwa cyo kumenyekanisha itegeko rishasha rigenga abakozi n'akazi, risubirira iryahora mu gisata c'abikorera twabona amashirahamwe yegamiye leta. Igikorwa n'ubu kirabandanya. Yarashizeho amategeko mperekeza y'itegeko rishasha rigenga abakozi n'akazi. Igikorwa n'ubu kibandanya. Iciye ku bushikiranganji bw'abakozi n'akazi bufatikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'abakozi OIT, leta iherutse kwemeza igitabo cyerekana isura y'igihugu cacu mu bijanye n'amagara y'abakozi n'umutekano wabo aho bakorera, mu kinofunofu bita document de profil national en santé sécurité en milieu du travail. Ico gitabo kikaba kizofasha gushiraho mu minsi iri imbere politike y'amagara meza n'umutekano ku bakozi no mu kazi, politique nationale de santé et sécurité en milieu du travail mu kinofunofu. Leta kandi yaratunganije igikorwa cyo gusuzuma
impamyabushobozi z'abakozi bo mu bushikiranganji bw'indero. Mu mpamyabushobozi 1644 zasuzumwe, 7 basanze ari za fake, ari za magendu. Amadosiye y'abafashwe yararungitswe mu butungane kugira bakurikiranwe n'ubutungane, bisunze bishuzwe amafaranga bivye leta angana ni miliyoni 82 ibihumbi 378 n'amahera 498 y'amafaranga y'amarundi. Muragowe banyakubahwa, batumire bahire bakozi bakoresha shengero mukoraniye ngaha. Igihe tugezemwo ni igihe gihambaye cyane ku gihugu cy'u Burundi, ni igihe dutegerezwa kwerekana umutima gukunda igihugu, tukagikorera twivuriye inyuma, gukoresha ubwenge n'ubukerebutsi bwacu kugira dukora imigambi ifise amerekero. Ibihugu bitari bike byo ku isi biriko biracamwo, biraboneka ko ibihugu byinshi bihanzwe n'ibiriko biraba. Ikiza coronavirus cyarateye ibihugu byose biriyugarana. Iyo Imana itatwosha tukaronka ubwenge kare tukarima, inzara yari kutugira yimisega. Nimukomera amashi Imana ye. Intambara mu bihugu twazibona ibisanzwe kuko zagirira ingaruka ababa bari muri vyo, ariko ubu biribonekeza ko atari uko bikimeze. Twari tumenyereye igihugu kanaka gitera intambara hariya, bigenzi byacu bikagishigikira, ibindi bihugu bikabibona ibisanzwe. Abo ivyibonekeje uno mwaka nuko iyo igihugu cinjiye mu ntambara, ibindi bihugu bigaca bigifatira ibihano ruhasha. Ivyo bihano bica bidukora ko twese ku isi yose, n'ababishizeho barimwo. Aha rero nibitubera icigwa, uko ariko kose intambara nimbi, itera amaganya, igatera inzara. Ntidusamare rero, twige kuba turamenyera kwibako, kuko akimuhana kazi imvura ihise. Nivyo mwebwe nyene mwibonera, kandi ntagire utakaza umutima wiwe ngo atubwoko ngo atirimuke, kuko muri twese ntawe ibyo byago byavuyeko, ariko tuvyikoreye twese. Iki ni igihe cyo kwerekana ko dukunda igihugu koko, tugume tuzirikana inzira yo kubyaza umusaruro amikoro dufise, ari ryo tunga kama Imana yaduhaye, kuko isoko rirahari, amahanga ararikeneye. Tumaze iminsi tubizirikana. Mu Burundi dufise amikoro menshi amakungu azokenera, nico gituma hatogira ubusamara ngwate Uburundi mu kaga. Abarundi dutegerezwa kwiga ukuntu twogira kigoro nko mu gihe c'intambara nyene icubahiro umukuru w'igihugu ntabasavye kwegeraniriza amahera canke imfungurwa uyu canke uriya, abasavye gukora kurusha uko twahora. Ikizokiza Abarundi ingaruka mbi z'intambara iri kwiraba mu bihugu by'Uburusiya na Ukraine ni ibikorwa. Gukora kurusha uko twahora niko kigoro ndabasavye. Harakenewe akigoro kadasanzwe mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Nk'uko mubizi, uno mwaka twawuhariye uburimyi,
igice kinini c'abarimyi mu Burundi ntigisaba igitoro mu kurima, ahubwo turime cyane abandi bazoze gusuma iwacu, batuzaniye amahera mvamakungu azotumwa natwe turonka igitoro naho coba kizimvye. Harakenewe rero akigoro kadasanzwe mu gisata kijejwe uburimyi kugira ngo tugume twimbura vyinshi no mu gihe ikirere kitagenze neza. Ivyo bigasaba ko abahinga baguma ku kivi, baguma barereka amazi yose ava mu mitumba ntashike mu mwonga atavomeye imirima, gutyo duhangane n'ibihe imbere yuko dushikirwa n'ingorane. Bisaba kandi ko ingingo zafashwe zo guhindura ibintu mu gisata cy'uburimyi zitsimbatazwa, abantu bose baterera muri icyo gisata nabo bagakora neza, umwe wese icajejwe. Abatororokanya umwavu babikore ku gihe, abahingura imbuto zirobanuye bibuko nyene. Ntidusubire kumva abidoga ngo babuze ibikoresho. Ndabasavye abo bose babona batakoze neza ku gihe giheze bivyukiranye, barondera ingene baba abambere mu gihe kirima gikurikira. Ikibi sukugwa, ikibi uguherayo. Ngo akari mu mpene niko kari no mu ntama. Ako kamo kakaba gatewe kandi abakozi b'igihugu bakorera mu bisata bitandukanye. Iki ni igihe cyo kwivyukiranya, na cane cane ko dutanguye ingendo nshasha, aho uko ikiringo c'amezi 3 giheze inama shikiranganje izoza irasuzuma ivyakozwe vyose mu bisata vyose. Uwahora akorera mu mwijima amenye ko umuco wamwinjiranye, ejo akazobona bamusezerera kuko ahembwa gusa, ntazavuge ngo ntiyagabishijwe, ngo intwari zisezerana mu masesa, kandi ngo igipfa cyaburiwe n'impongo. Nyene icyo mukuru w'igihugu cyacu arasubiramwo avuga ati igipfa cyaburiwe n'impongo z'umuntu. Wiciye amatwi nawe sinye n'icyo umukuru w'igihugu yohahera. Igipfa cyaburiwe n'impongo z'umuntu. Uwiciye amatwi nawe sinye n'icyubahiro umukuru w'igihugu yohahera. Nimufataho mugeze nk'umutahe kugira muzoshobore kwerekana intambwe mwateye. Banyakubahwa, batumire bahire bakozi bakoresha shengero mukoraniye ngaha. Kuganye n'icyubahiro umukuru w'igihugu, indongozi zishoboye byinshi, mugabo hari ibintu zitoshobora gutunganya neza zidakoreye ku byiyumviro by'abazihanura n'abazinegura. Nicyo gituma nyene icyubahiro umukuru w'igihugu yemeza adakekeranya ko uruhara rw'amashirahamwe aharanira agateka n'inyungu z'abakozi ari ntangere. Ibibazo bitari bike bamutuye igihe aheruka guhura n'abaserukira vyaratunganijwe n'inzego zitandukanye, ibindi biriko birigwa kandi vyitondewe. Hariho mbere n'ibisata vyamwibukije ko yavyibagiye kubera bifise amategeko yavyo abigenga. Nyene icyubahiro umukuru w'igihugu araremesha ababona ko ibibazo byabo bitariko biratorega umuti ku murindi bifuza. Abasaba kwihangana no kuguma mu ngendo nziza yo kuja inama n'ingingo yamiranga abarundi.
ibibazo bitaratorerwa umuti inzego zitandukanye zizobandanya zibumviriza mutorere hamwe muturama turi kumwe nta kidashoboka kandi mumenye ko ibibazo byanyu ari byo bibazo vya leta ico leta yemeye nuko abarundi twese twicara hamwe tukabitorera umuti kuko akatavuga nigahenda kavuga muri uko kuja inama n'ingingo tugume twibuka ko turi abarundi batabwirizwa kwibagira akaranga kabo kugumya umutima no kudashira isoni dutegure ahubwo imitima yacu mu gukora kuko muravye biriko biraba hirya no hino ku isi murabona ko hari ibimenyetso byerekana ko mu minsi iri imbere hashobora guhinduka byinshi mu buzima bw'abakozi nico gituma twotangura kubaho dufatanye mu nda kuko nyamucamwo yamafatira umwigeme kumbanye banyakubahwa batumire bahire bakozi bakoresha shengero mukoraniye ngaha imbere yo gusozera ijambo yashikirije abarundi nyene icubahiro umukuru cyacu yaratanze impanuro akurikije ivyiyumviro yabashikirije mu ijambo ry'uyu munsi ahereye cyane cyane ku ndongozi yavuze ati mu migambi mutunganya kurangura yaba iyikoresha amahera y'igihugu cyanye ayo dusahirizwa n'abagenzi ntegetse mwebwe indongozi guhagararira inyungu z'igihugu aho ariho hose mu gihugu hagati cyanye hanze y'igihugu ibintu byo kubanza gukuramo rwawe mu bihebe ntaho bizodushikana ntegetse mwebwe indongozi guhagararira inyungu z'igihugu aho ariho hose mu gihugu hagati cyanye hanze y'igihugu ibintu byo kubanza gukuramo rwawe ni mu bihebe ntaho bizodushikana kugira dutsimbataze intwari ibereye umuntu wese yatewe iteka ryo kuba umuyobozi mukuru w'igisata cy'igihugu nafata akanya imbere y'uko umwaka leta ifatira ko mu gukoresha amahera uhera akoranye abajejwe bisuzume binegure bongere banegurane hanyuma bafate ingingo yo guhindura ingendo kugira dutsimbataze intwari ibereye umuntu wese atewe iteka ryo kuba umuyobozi mukuru w'igisata cy'igihugu nafata akanya imbere y'uko umwaka leta ifatira ko mu gukoresha amahera uhera akoranye abajejwe bisuzume binegure bongere banegurane hanyuma bafata ingingo yo guhindura ingendo nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu yasavye ko icegeranyo cy'ibizoba byavuyemo co mushikira imbere y'itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu kibanje kwerekwa ubushikiranganji bukukira hanyuma nabwo bugishikiriza ubuyobozi bw'umushikiranganji wa mbere
kugira gisuzumwe maze higwe icokorwa gishasha kugira turamire abenegihugu. Muri ico cegeranyo umuyobozi wese ategerezwa kwerekana ico yakoze kugira ngo igihugu gitere intambwe mu gisata jejwe ntigisubire inyuma canye ntigihombe. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu yarasubiriye kwibutsa abarundi bose, abakozi n'abakoresha bakorera mu Burundi hanze y'igihugu ko iki gihugu ari Burundi. Dutegerezwa kwitwara nk'abarundi mu byo dukora byose, na cyane cyane tukarangwa n'ubuntu. Niyagira umurundi asubira kwica umwano cyangwa ngo ace umwana igihugu cy'u Burundi. Uburundi buratunze, hasigaye ko abarundi bamenya gutunganya ubutunzi bwabo no guhingura ivyo Imana yabahaye. Nimukoma amashiye. Bamenye ko izo zibika zaramagi. Aha turi abo bavuga ko bafunze batunze barahaciye. Imana yabo niyo Mana yacu. Dukuye amaboko mu mpuzu nankeka, Uburundi burahagurutse kandi dutegerezwa gushikira kwihangiro. Uburundi bwifashe mu makungu mu 2040. Bamenye ko izo zibika zaramagi. Aho turi abo bavuga ko batunze barahaciye. Imana yabo niyo Mana yacu. Dukuye amaboko mu mpuzu nankeka, Uburundi burahagurutse kandi tuteza gushikira kwihangiro. Uburundi bwifashe mu makungu mu 2040. Izo mpanuro muzifashe nkama urwego nshingwabikorwa rw'igihugu ruzokwama rubateza ugutwi, kandi hagume haronderwa inzira y'ugukarihiriza ubwenge abakozi n'abandi bariko bariyungunganya kugira ngo twese tugire ubushobozi bukwiye mu bikorwa vyacu. Mu gusozera ijambo ryiwe, nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu yaramenyesheje ko hagiye kujaho amategeko yerekana akarangamutima k'umukozi wa leta y'u Burundi, icyo mu kinofu bita code d'éthique d'un fonctionnaire burundais, kugira ngo umwe wese abone neza inyifato ibereye umukozi w'umurundi, atahure neza ko hariho kirazira, gutyo dukorera igihugu atawusigaye inyuma. Uburundi bugira izina mu makungu. Nta handi iterambere ry'igihugu rizova atari kuri twebwe nyene abene Burundi. Umukuru w'igihugu cyacu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yarangije asubira kwifuriza abarundi bose, abakozi n'abakoresha, umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi. Natwebwe nyene twaje kwifatikanya namwe mu guhimbaza uyu munsi ngaho mu gisagara cya Bujumbura. Turangije tubifuriza umunsi mukuru mwiza. Imana ihezagire Uburundi n'abarundi, Imana ihezagire ibyavuye mu maboko yacu. Murakoze mwese. Ganjye biteka mukuru w'inama nshingamateka, reka mbere tunabasabe namwebwe aho mutumbereye mu mwakire
n'amashyi menshi cyane n'impundu nuko dushime kandi n'uno mugwi wo mu nama nshingamateka uriko uraryosha ibirori mufashe mukomere amashyi menshi cyane nawe murabona yuko bagira bati umutamvyi ntarorera murabona ko nawe yene yagize ati reka twifatanye nabo muri zino mbyino muri bino birori murabona neza Corneille Iteka nawe yaryohewe cyane murakoze cyane ati janda mubawe amashyi menshi cyane reka mbere tubasabe mudufashe namwe aho mutumbereye mu mwakire n'amashyi menshi cyane kandi hariya muhuza mu bw'iteka tubaye n'impundu mbere muyidufashe kugira ngo urubanza ruriko ruraba murumva iryo jambo ko ridasanzwe